Nshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu muri kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingiro ntahe Imana nzima. Mwese muriko murabona ibintu iyo biriko biratera bija bitera bikomera. Igihugu ca Isirayeli carateye igihugu ca Irani nivyo mubibonera, ariko kandi hasanzwe hariho n'izindi ntambara, intambara yo muri Kongo, intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya, intambara ziba mu bihugu nka Mali, mu bihugu nka Burkina Faso, Niger, Sudan, Republique Centrafricaine, naho nyene murabizi ko hari uruhagarara, mbere hakaba hariho n'abasirikare bagiye ngo guhagarikira umutekano muri ivyo bihugu. Nje imbere yanyu ngaha kuri uyu munsi nta buhinga bwinshi mfise kugira ngo ndababwire ibintu bihambaye, nivyo muriko murabona tugeze mu bihe vya nyuma. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, turagushimiye mu izina rya Yesu, tuje imbere yawe muri kano kanya ngo aka kanya uduhaye ko guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana, kugira ngo hagire iciyongeyeko mu bumenyi bafise bwo kukumenya no mu kukwegera. Nico gituma rero nje imbere yawe Mana winginze ngo uherekeze ijambo ryawe n'ibitangaza n'ibimenyetso, abatari bwanyugwe banyugwe, abandi nabo bakomeze babone ivyo basengera muri iki gihe abantu benshi bageze kwijijanya imitima. Yesu Kristo, turagushimiye rero kuri urwo rukundo tugiriye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusavye, amen. Israeli, mwarabonye yuko igihugu ca Isirayeli carateye igihugu ca Irani. Ico mwomenya nuko igihugu ca Irani n'igihugu ca Isirayeli nta mbibe zihana nk'uko bisanzwe biri hagati ya Kongo n'u Rwanda canke n'Ubuganda. Nta rubibe bihana Isirayeli na Irani nk'uko biri mu Burusiya no muri Ukraine, nta mbibe bahana. Ariko ibiriko biraba murabibona, baterana ibibombe binini binini, ibibombe bitobora urusi. Ivyo bapfa sinobigarukako kuko vyama vyavuzwe ivyo bapfa, ariko mu vy'ukuri ni rya jambo ryahanuwe ko igihugu kizotera ikindi. Ego, mu vy'ukuri ibintu bose bapfa ntawubiyobewe, ubu vyaramenyekanye, ni ubutunzi buba biri muri ayo masi, bakagomba yuko bamwe babitwara abandi babitwara. Birababaje kubera yuko ivyo bintu bituma hari abantu benshi bapfa, mwarabibonye. Ikibabaje kandi ni uko abo bantu benshi bapfa bataramenya umwami. Aho rero ibintu bigeze, intambara aho igeze muri kino gihe, bishoboka ko bazohava bakoresha vya bigwanisho ruhonyanganda, bigatuma n'isi mbere izimangana. Mwibuke ico gihugu ca Isirayeli si uno munsi kigiraniye ingorane na Irani. Hari uwigeze gutwara ico gihugu yitwa Ahmadinejad, we yarigeze kuvuga ati vyari bikwiye ko n'ico gihugu gifutwa ca Isirayeli. Mukibuka yuko Abisirayeli mu mwaka w'igihumbi amajana icenda na mirongo ine n'umunani ariho bigaruriye akarere kari kagwiriyemwo canke kabamwo abanyapalestina, bakabirukana bakaheza bakahaba. Ngira ngo ivyo murabizi. Bamwe baravuga bati twebwe twakiriye igihugu ca ba sokuru, abandi bakavuga bati natwe cari ca ba sokuru. Mbere bakabaza n'ikibazo bakavuga bati mbega umwe yosubira iyo yavuye vyogenda gute? Hariho n'ibindi bivugwa benshi batakunze kumenya, nuko muri abo bitwa Abisirayeli, cane cane bariya batwara, hariho impungenge n'inkeka kuri benshi yuko ubwabo ata nico basa basana n'Abisirayeli b'ukuri.
nk'uko hariya hari ijambo ryo muri mu byahishuwe 3:9, reka turisome. Wandikire umumarayika w'ishengero ry'i Filadelifiya utuwera w'ukuri, ufise urufunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura, aravuga ibi ngo: ndazi ibikorwa vyawe, ehe nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kugwugara. Ndazi ibikorwa vyawe, yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Ehe, nguhaye bamwe bo mw'isinagoge ya Satani, biyita abayuda atari bo, ariko babesha. Ehe, nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye yuko nagukunze. Ayo majambo aratangaje, mugabo ico gutahura ngaha co kumva nuko hari ijambo rivuzwe ngo harabiyita abayuda atari bo. Twabonye intambara ingene yatanguye, n'ivyavuzwe twavyumvise, ariko ico novuga nuko iyi si intambara y'idini, si intambara ya gikristo, si guerre sainte, oya, ni intambara yahanuwe nk'uko ijambo ryavuzwe ngo muzokumva intambara, muzokumva igihugu gitera ikindi ihanga ritera irindi. Ibi ni ibimenyetso biranga ibihe vya nyuma. Umwami Yesu ari mu kugaruka, ni ukuvyitegurira mu kwiyeza, mu gukora uko dushoboye kose kugira ngo dukurikize ubugombe bw'Imana. Umwami Yesu ari mu kuza gutora ishengero. Nico gituma rero ishengero rikwiye kwitegura. Bazoza gutora ishengero ritagira bidomago, ritagira umwanda. Nico kiriho muri kino gihe. Twabonye abantu benshi bariko barapfa, ibintu vyinshi biriko birononekara. Ikibabaje ni abantu bariko barapfa batarihana, batazi Imana. Ico twokora muri iki gihe nuko natwe twokwirinda kugwa muri gukurikiranya abahururu, ariko tugasenga Imana, tukabaza Imana, tugasaba Imana ngo itwereke, iduhe ubwenge muri ino misi, dushobore gutahura n'ibiriko biraba. Ego, ico icantangaje muri ibi vyose nuko Umwami Imana yarantoranije kuyikorera, mpamagara mu buryo bwo kwandika kuva mu myaka y'2002, nanditse ku bintu bitari bike ivyo nashoboye guhabwa, bivuga yuko vyatumye nshobora kubibika. Nico gituma ku mavideo canke ama audio y'ubu yose ngiye gutanga ku vyerekeye ibi bihugu biri mu ntambara, muzoyasanga hano munsi ku bashobora gusoma igifaransa, ariko hari n'ivyo dufise mu rurimi rw'ikirundi. Ico nobasaba nuko mwobisoma kugira ngo bibafashe. Ego, mubishoboye mukore ibijanye nuko izi video zomenyekana, benshi bakikuriramwo ubutumwa bwiza. Kuko niba mpagaze ngaha
ni uko hariho uwo bishobora kugira akamaro. Ushobora kuba atari wewe kubera iyi nkuru wamaze kuyironka, ariko uwo uzoha iyo video bikamufasha. Nkaba ndabifuje rero umugoroba mwiza n'umunsi mwiza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.